mwese bakunzi bacu ikaze mwaya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri ni kwigenekerezo rya 20 Rusama umwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe ko azogwa imvura mu ntara ya Rumonge Ibujumbura Ibubanza mu Cibitoke Igitega hamwe no mu ntara ya Kirundo izi ni ntara zisigaye zikazorangwamwo ikirere kirimo ibicu vyinshi ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Ngozi hamwe no mu ntara ya Gitega ayipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degrees Celsius 13 ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura nka hose mu gihugu cacu kiretse mu ntara ya Rumonge honyene hazorangwa ikirere kirimo ibicu vyinshi azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke hamwe n'Ibujumbura ahazoba hari ibipimo by'ubushuhe 26. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zuzuye neza rirenge igihe cy'isaha 12 ziburamwe iminota 3 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho butaha.